welcome again kuri TWENGAKO TV. Kora subscribe nyimbo turibwa kuri subscribe ariko gambi tubanye muri iyi show muri show. Ni vibe zibisese nk'ibisanzwe nkabo dusanzwe tumenyerenwe. Reka ndabaramutse muri hose mugire ibihe byiza nk'ibisanzwe tugiye kongera n'ubundi kuraba indirimbo igiye kuba isohoka ariko iriko iravugisha abantu benshi. Ni indirimbo igiye gusohoka ku wa gatanu. Ni Monia Fleur ngo X murakizi ngaho kaciye ngo ni ngaho yaciye ngo ntihacugwanko niko bakunde kubica mu mugani w'ikirundi nk'ibisanzwe. Rero tugiye kuraba indirimbo yahuje Monia Fleur ise n'uwahoze ari X wiwe X wiwe wica mwumva yatirino jiwe burataha ati nyene twasubiranye nyene nta kundi ati nta ntiwirigura nabaza ati je ndamwisubize uwo nawe ninde ni Pechie-B Pechie-B nation canke umwitese B nation. Ubona ko ari indirimbo bagiye gusohora yabahuje ari babiri. Babona ari indirimbo nyene indirimbo imeze neza cyane, indirimbo iri kirakundwa cyane ku ma TikTok challenge ziguma zisoka ari nyinshi, kandi ubona ko ari indirimbo ikunzwe cyane kandi ikozwe neza, irimwo amajambo meza kandi ubona yuko abantu bayishimiye. So guys, ni indirimbo rero ubona yuko iriko iravugisha abantu benshi mu gihe yuko Pechie-B bavuga yuko ari umu X cyangwa nawe akabyivugira ko ari umu X wiwe wa Monia Fleur. Hamwe rero ni video basohoye ariyo yiyo mubona ubona n'ibintu bakoze nyine kubora atirika nyine tubanze tubahabure mubaze mubone nyine ko tubazariye ibintu bishasha. Rero ubwo mwamaze kuvyumva ani indirimbo igiye kuza amwe mu majambo yagiye aboneka muri ayo mwagiye muyumva mwumvise makeya. Reka nababwire n'iyandi yagiye aburika mu gace kaho kamaze kuza womburu urumva ati womburu arasharaza mukitero nyene uko yagiye avugana ni nka chorus atavuga ati ivyijoro aho ntibikiri seriye ati n'abasaza abama badekonye ati womburu ati ntuzigere umutima ati ntuvyegereze umutima aho sikosa gusomana. Mbese n'ayandi menshi muzogira muvyumva muri iyo ndirimbo. Abona rero ko ari indirimbo igiye kuba isohoka ku wa gatanu. Ico ndababwira nuko twolidira iyo ndirimbo hanyuma mukabashigikira maze umuziki ukabandanya gutera imbere nk'ibisanzwe. So aho mutanyumva ku kajwi kameze neza nuko ngwaye, ariko byose ndabishimira Imana. Maybe I will be okay or when I will be okay. Vibe zibisazi tuzozikora nk'ibisanzwe. Musengere gusa abasenga musengere, abadasenga bwa mwemera Imana musabire ku Mana. So guys, tubana n'ikindi gihe. Hasta la vista.